ikintu ntakunda kwiyumvira ikintu ntakunda kwiyumvira nakunze no gushira mu mutwe wawe nakunda gushira mu mutwe ikintu cyoza kinesha umwanya ikintu kiza gutesha ikintu gitesha umwanya kiba ari kintu cyane cyane mwe bw'abahungu murateshanya umwanya gusa mumbabarire duteshanya umwanya gute abahungu murateshanya umwanya niyo mvuze ntazigera mbona ngo ndabonye kwanza ndazibona message ngo ndabukuntu kukuntu singeza wow urata niyumvira diaspora abantu bambe batesha umwanya n'abadiaspora no warimwo ubonye mwicara Toi mon bébé d'amour Toi mon bébé maigikundiro Toi mon bébé d'amour Toi mon bébé maigikundiro ni jewe canke niwe mwicaranye Yes, bakunzi ba Akejo Media turonge kandi kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Bakunzi ba Akejo Media ni kiganiro ibyacu ku mwanya bari mutumenyereye cyane tuza turi live aino muswahinduye ibintu ndibaza mona ko ari ibintu bimeze neza cyane aho mubona turi kumwe n'umutumire mwiza cyane arenze ndakubutse yuko kuri micro ya mbere uri kumwe na MC Plans kuri micro ya kabiri arivuga irakoze Zekorai irakoze Zekorai ndagusabe rero usubire kandi unamukiriza ariko aradukurikirana inyuma ya kamera. Okay cyane ndabaramukije cyane nyuma ya kamera turi kumwe na Willy okay kuri mic ya kabiri ni irakoze Zekorai abakunzi ba Akejo Media turagarutse kandi turi kumwe na Miss Sifa biri gute sisi bon ameze neza cyane yego murabona ko umutumire uno munsi ameze neza ni Miss Mary ya smile like akantu kari hagati bakitwa gute hagati y'amenyo inyenyera nuko nyene prince yego nuko nyene gwe inyenye kweli waransi sinzi ni papa ni mama ni papa samu muja ariko murari muzi muravuga buke nani muzi muravuga cyane naye ndabyumve yavuze ni papa si tugusabe rero umuhe micro yidondore bamumenye kuko twe dusanzwe tumuzi bamwitwa Miss Sifa ibindi bikurikira aza kubyivugira yego twagiye ya ku mazina nje nitwa Miss Sifa yego mutuzaniye iki muri Akejo Media tuje nyene kubaganirira ibyo dusanzwe dukora usanzwe ukora iki sanzwe ndumuririmvyikazi nk'umuririmvyikazi mu kiganiro byacu ku mwanya gira ko nk'umugiye gisahira audio ya kapera kugira twumve neza ko turi kumwe n'umuririmvyikazi akapera gatoyi kano gato kuyo maze iyo wamaze gusohora canke kiri mu kaye ikiribika hano tanga ego kandi abashishirize ko maze gusohora ego indirimbo yanje yitwa Mon Bébé reka ndaba akarefe konyene nta kibazo Toi mon bébé d'amour Toi mon bébé maigikundiro Toi mon bébé d'amour Toi mon bébé maigikundiro ni jewe canke niwe mwicaranye okay kweri komba ivye kweri kambaye vyera kweri ndabikunda niyo kara kweri ki Miss Sifa bivanye basi ndive nuko ngana niyo mpamvu nise Miss Sifa bivanye nuko ngana ntuzarenga sindavyibaza nta nivyo nkunda okay igya nyuma heruka kuraba amakuru ni ryari heruka kuraba amakuru mwijoro saka ndakubwira ntawe waraza gusa ko ducishirize ko amakuru yarajye amatara acyati katanguye
amatara yaciye acika ataha urumva nayo barazi yarafise inyota yo kurabona gusa amatara yaciye agiye uri amakuru muranda ayanyuma uheruka kuraba yarajanye ni hanyuma mperuka kuraba tuzihoze okay sawa abasani bakuryohera cyane iyo wicaranye nabo iyo nicaranye nabo amazina yabo wicaranye n'abasani nuko ntaragirirwa amahirwe yo kwicarana nabo umusani erega niho nkitangura abasani bagenzi bawe uzi basi nabo tuba tuvugana ntiturahura basi benshi ntituragusa twamaze guhura na bamwe bamwe n'abajya bato nyene n'abasani n'uwo nyene mwicaranye n'umusani oya urumva nyene umbajije uko cyumva nyene ko ari barya abandi bari hejuru abasani nyene bo uvuga ati je abani bose tumaze kwicara nabaye iyo mucaranye nabo kumva nyene ko wishimye bari muri byo kuririmba cyane haba muri filme haba hose muri filme bamaze kwicarana na benshi gusa muri by'indirimbo ni bake iyo nicaranye nabo story zabo kumva ko nandisha nubgombe abari underground yagombe bari akiri mutoyi muri ntuze mugabo iyo mwicaranye nawe blague ziwe biki ibintu nibo nagombye kubaza okay Gabide iyo turi kumwe nawe mba numva nishimye bivanye n'inkora ntera ndumva nyene kuryohewe ariyo nyene yakoze indirimbo ariyo yakoze indirimbo yanje audio na video nico kintu bamaze kubeshera kandi cyarukuri kandi cyarukuri oya urumva ico bamaze kumbesha nikiba kikirukuri ico bamaze kumbeshera ntabwo kiba kikirukuri barakivuze barakikuvuga barakivuze kandi n'ubu bikivugwa ariko ni cyane cyuko je gusa umenye yuko gusa bariko baravugwa amajambo menshi kw'irya ndirimbo yanje ariko avuga amajambo menshi gusa atari mu mwanya turabyinjiramo neza yagute amajambo yaga niyo tugomba ducire ku mayange imbere ko tubyinjira imbere ko dutangura kubyinjira reka ndakwereke no kuvuga ko abasani b'abakobwa turazi ko bahura n'intambwe nyinshi nico gituma ndakubagira ico kintu no kuvuga ko biraboneka iyo hanze hari amajambo bakuvuze uragomba no kuyavuga kubera ko n'abakunzi ba Kejo Media bakazoyumva avuga ati kumbe na nyene yarayumvise ntabwo ari ukuri niyo ugomba niyo nakubagije uvuge kugira ngo uvuga ati ibi nimba mwaravyumvise ntabwo ari ukuri kuri kwago nibi oya ababivuze bose nizeye ko batagira amahirwe yo kuza kwivugira imbere ya kamera je nanjye sishobora kuza kwishura ngaho imbere ya kamera rero usanga nanjye navyumvise niyo mpamvu nakubagije wewe ivyo wumvise mbere yakwanze ivyo wumvise bitanu byonyene akubwire bitanu byonyene ivyo numvise ni byinshi je nagomba kumenya gusa ko nabihuwe gusa nizeye ko abamvuze bakumbwira jewe ntabwo warunzi ariko waciye umenyera so nosaba rero mwebwe muriko murabana yamuvuga amajambo mubandanye muyavuga kandi muyabwira abantu batanzi kugira ngo bashobore kumenya n'igihe zina shere baguhamagara twamo bebe ni twamo bebe baraje kunda gutwenga agasina avuga ati none basi wewe shere wakunda kumuhamagara gute King ampamagara King aguhamagara King canke Hero nawe ucumuhamagara gute jomba jeje mpamagara okay uko guhamagara nawe ucumuhamagara gute sinshimye ko nawe nanje kurondera giwanje navuze igihe mpamagara sinye kurivuga kuko nanje navuze igihe bampamagara je ntanyitari imwe rega ntanyitari imwe afite tudina twishanyita oya ndatuvuze amara uja kumubwira oya Prince yes karanga okay ariko Dimisi nyene yatuzaniye igikorwa ciwe gishasha gikorwa kimeze neza tutiriwe turaca hirya iyo yari nkaho introduction karagaciyemwo umusore ubona ndamukugabira mu mwanya mugena mujanye kubera nawe nyene arakerebuze cyane yego none nabibona basi no maso yiwe none n'ingene yambaye ishapo basi abahungu bambaye ishapo nkuko nicaye kintu ubaziko
ko bari abasitari nyine ukuntu. Sawa twagiye ku kibazo ca mbere ndakubaza ni TikTok nawe akubaza ikibazo ca mbere indirimbo Toi mon bébé byaje gute n'indirimbo yawe ya mbere ifise n'amasanamu byaje gute kugira ugire inspiration yo kuririmba Toi mon bébé kubera ko utari ati Yesu uri mwiza canke Yesu uri umwami ugahitamo kuririmba Toi mon bébé? Ni kubera je nasanze nk'izo ndirimbo kuravuga ntazo noshobora bivanye nuko je kuva nkiri muto yagumye niyumva nk'umuziki naho n'abandi hose wasanga ndiko ndaririmba nubwo basi indirimbo ntaba ndayizi natuma basi indirimbo tujyanye nenzi urumva sinigeze nyene nitaho nyene ko bakunda kuvuga yuko abasani baririmba ivy'isi ari abanyavyaha we nk'abantu bakunda kubivuga wewe ubivuga kwiki? oya si abanyabyaha umuntu wese n'umutima wiwiwe ese turacumura simvuze ko ndi umweranda ariko uko niyizi sindi umunyabyaha byahatari ariko uriteguye kubaho kuba umunyabyaha? abakobwa benshi baraza muri game bamaze gusohora indirimbo imwe canke zibiri zimaze gukundwa dufate nk'iyo yiwawe ya mbere ntirakundwa ntiramenyekana nkuko twakuzanye ngaho kugira benshi bashishikare kubandanya bayimenya baje no kuri YouTube yawe bashishikare kubandanya bakora ibyo basanzwe bakorera abandi. Abakobwa benshi bamaze kumenyekana bararonka ama sponsor menshi bararonka n'abahungu benshi bagomba kubatesha intumbero babatwara mu bintazi. Kuri wewe icuri kuri ategura kugira uzokwirinda ivyo abakobwa benshi bahura navyo muri industry ni nkibi? Kwanza ndakubazaho nyene gute umuntu adashobora kubona umuntu aje ari wo kumutesha intumbero? Gute umuntu adashobora kubona uwundi umuntu aje ari wo kumutesha intumbero? urashobora kumubona jere uje uri wo kuntesha intumbero ndakubona kare. umubona kare gute? nk'uwo waririmbiye Toi mon bébé arashobora kuba mon bébé isaha imwe canke amasaha abiri biza gute nka Misiri? Bigenda gute? Kwanza nakubwiye ko naririmbiye none dukeneye kumenya inspiration yavuye kugira ibintu bije ku rundi rwego. je nyene naravyumviriye nkuko nyene siko bayeko kumva ko byarambayeko ko umukobwa ndakunze ibintu nyene nk'ivyo numva nyene ko noririmba bivaye nyene n'amajambo arimwo mu iyo ndirimbo n'amajambo nyene ameze neza kubwira umukunzi wawe. Wow. Ikibazo gikurikira ni Zekorai. Misifa uraryohera cyane to be honest like it. Ndishimye cyane kuba turi ngaha. Iyo umenye yuko uzindukira muri location ni kiri cyambere ukora? Kiri cyambere nkora kwanza gupanga ibintu byitwa ko nzinduka nayo no bangiye gukora biva n'ibyo ngiye gukora. Nabagenzi nyabake ndashobora kujana muri location? Nabagenzi nyabake ndashobora kujana muri location? Tudashobora kujana. Sindagutahuye ne. No kuvuga ko urapanze kugenda muri location wavuze ati urategura ivyo ugendamwo uzinduka kugenda muri location ikintu cyambere wavuze ati urategura ibintu nabagenzi nyabake tuvuga ati abaje uyu mtipe n'umugenzi mugabo je singene ko tujana muri location biravana basi atagikorwa afisemo nitwojana. no kuvuga ko uranka ingwiza ingwiza murongo si bon biramaze gushika umuntu akaza kukubwira ati yuko ntavyoze kuririmba sivyo hama niko ico kintu wama ucishura ko gute canke wamubigenza gute iyo umuntu aje kubwira ati ntavyoze kuririmba? Imana zanje ngira iyo ndirimbo yanje nini ya mbere niho nahereye barambwira ati kuraje ari ya mbere naragerageje. Iyo bishitse nyine umuntu azahubwira ati yaje wowe ntavyoze kuririmba? Oya nta urabimbwira. Iyo bishitse basi vuga ati nivyashika ayo bari umurozi uwo nyene arabikubwiye yo bari umurozi uwo nyene micara yakubwiye kandi saga bivugiye yes reka dushishikare kubona twibutsa abakunzi ba Akejo Media yuko turi mu kiganiro ibyacu ku mwanya aho twabazaniye Misifa ni ku ndirimbo yiwe ya mbere yise Toi mon bébé akaba yituzaniye hano kugira mushishikare kubona yamuyimenya ja kuri YouTube yiwe mushishikare kubona mumushigikira musangize n'abandi gikogwa umaze gusohora indirimbo
ikamara iminsi 2 iminsi 3 ukabona views ziduga wiyakiriye gute zaraduze kandi zaduze cyane ku rugero wari ubishaka ko kwanza nta nivyo nari niteze wowe wavyakiriye gute muri wewe navyakiriye neza namuse nishimye cyane jere ndihenze navuze ko zitaduze je navuze ko zitaduze zaraduze bivuye n'ukuntu YouTube yanje reho nari nkiyugurura nari nkishirako aca mbona indirimbo iriko iraduga cane naravyishimiye cane nike kintu ugiye gukora ba Natasha ba Monia Flay ba Estanish batakoze uvuga ati jewe nka Misifa iki kintu nzotegerezwa kugikora canke ntegerezwa kugikora umva Prince ndakubwira ego neje bundi isi ntuzoyereka ico utarakora ariko urashobora kuyagira abisi ico utarakora abisi nyine nibo baca batuma kirya kintu utagishika ko ngugikora bazobibona ndaje kandi siniteze gusubira inyuma tongere base akapera gatoyi kugira ko badukurikirana babone ko yatarama sigara cicaro kwirya nyene iyo ubona yose iyikujemwo base ririmbira basi Prince cyangwa mwicaranye cyangwa cameraman wacu agati y'abantu batatu ndirimbiye woca ushavura ndirimbiye wewe ababiri woca bashavura oya twe ngaha ari ukuntu n'amajambo basi numva nuririmba oya hari ukuntu twe ngaha duhana fair play wowe uhitamwe wewe je ndirimbira Prince nta kimweza ko bitwaye kandi Prince nubwo aza gushavura twe nta kimweza ko bitwaye je nawe nubwo baza kurira tweruza kuba turi yareze turaguhaye uruhusha uri kiremwa gisumba ibindi kuri jewe baby kuri jewe niwe wahawe uburenganzira bwo gukontrol umutima wanje ibitekerezo byose novuga kuko uvyamamwo misi yose uvyamamwo mbere kugira utwemeze kugira dufuwe cyane wacimufata n'ikiganza turishimiye unyetse okay kuva umwaka utangura ni cya kintu cya mbere wishimira cyane kuba cyarabaye ikintu cya mbere nishimira kuba ninjiye muri industry ca ndaronka abagenzi nyene tumvikana bankunda ibintu nyene nk'ivyo ni cya kintu waronse sivyo kuva winjiye muri game uvuga ati ikintu ndacishimiye cyane gusumba ibindi byose ubwaye mw'abagenzi ikintu narose nuko basi namenyekanye abantu batari bake baramaze kumenya iyo atakaza ufise sibyo nta unumunsi ntuza kuva muhira nta namwe uza kugenda kunze gukora iki icyo nkunze gukora ndi muhira nitaho nyene ibikorwa byo muhira nk'umwana w'umukobwa icyo kunze nyene gukora uvuga ati iki kintu kirandyohera cyane iyo ndiko ndagikora mu buzi nyene bwo muhira bwo mu rugo okay nka jewe ndakunda kuvuza umuziki ya ndakunda hajya ahantu hasi like ni gukoropa gukoropa je ndakunda gukoropa ahantu nyene mba ndiko ndahonyera hagume hasa neza cyo nkunda nkoreje ndi muhira ndakunda guteka ikibazo gikurikira ni Misifa twamenye kuri Misifa ku mazina y'abavyeyi Misifa yitwa gute afise abavyeyi bose mbega amaze kwinjira mu muziki amaze gusohora indirimbo yiwe ya mbere nimba yo bafise abavyeyi bose commentaire z'abavyeyi byagenze gute kuri Misifa okay ku mazina abavyeyi bampaye nitwira dukunda Sifa wow fise umuvyeyi umwe akaba ari we mama papa nawe fise pore sana merci bamaze kumva yuko winjiye muri industry bavyakiriye gute nk'abavyeyi mama we yarasanzwe abizi ko nzonabijamwo bivaye n'ukuntu yambona kuva nkiri muto kuvuga ko ntacyo vyabaye kimutwaye usivyo yuko abaje kubona irya video avuze mwana wanje baramaze kwambara uko nyene yavuze ko umumaramara
ngo basi iyo wambara ukundi kuntu ngo apana uko bivaye nyine n'agasene gatoya bacishije nyine nambaye nyine we yarifuza ko wambara gute ndazi ngira ashaka nyine ko Imvutano. ngira ngo eh ngira yifuza ko nambara imvuta nk'ubu iyo utaba umusani wari kuvuga iyo ntaba umusani numva ntabaye umusani ariko ikindi kintu nategerezwa kuba ndico ya ica gute nk'uravuga abashaka kuvuga ati je nyuma yuko no ndi umusani ari ikindi kintu kanaka je ndi numva nyine naba ndi ikindi uyu muntu yataba ari umusani yari kuba umuhanzi so iyo ntaza kuba ndi umusani ndabuze ingene nishu wari gukorera imana niyo gukora imana kandi na n'ubu ndayikorera n'abasani barasenga kandi barakorera imana usenga kangahe ku munsi jewe Eh. je ndasenga kwera katari gake ndafise akabazo ku batarabona ndafise akabazo ku batarabona amasanamu yawe ndashaka kumenya hajya mwaguma mwiruka amande y'igiti mwinyegezanya kajya kantu gasigura iki nko ku bantu batarabona indirimbo canke ku bantu batarashishikara kubandanya babibona ku batarayibona rero tubatumirira kuja kuyiraba wandika Miss Sifa kuri YouTube ukaca ufyonda ku gakengeri nuko nyine ego nyibwirire rero kajya kantu ego kajya kararyoshe kwanza iyo uri kumwe n'umuntu ukunda basi nka kujya ko abandi bana bahindi nyine ko bakunda kugira utuntu nyine biruka nyine nka tujya nyine natwe nawe nitwo abashatse gukoresha usanga dutese ni kangahe urudukoresha uri kumwe n'umusheri wawe cyangwa kajya n'akazi kora utundi bijya biri mu kazi bijya biri mu kazi bijya n'iby'akazi wumva bakora utundi hano utwo tundi wowe uca wiyumvira ndabona ko umengo bihagaraye ko cyane okay akaja mu indirimbo yawe towa mu mbebe nabatumira kuja kuyiraba ayirabe bayumvirize neza ko amajambo arimo n'amajambo ameze neza cyane kubera iki guhitamwo Gabide video n'amasanamu kandi tuzi ko hari abadirector benshi audio n'amasanamu nako Gabide impamvu namuhisemo nuko ari nawe kwanza je bye bisanzwe bindimo ariko ahandi hose nagenda ndaca ndabasaba nyene yuko noja gukorera indirimbo bacu usanga nabo rero baciye bashaka ibindi bintu nyabaki ibintu mwebwe nyene abahungu bamurondera ko bakobwa n'aba producer bangaye wagiye ko twibiri banga utubwira ati umu producteur uyu n'uyu naramubwiye ko imbere ko nkorera indirimbo yansavye ibinini sinarivuga gusa barahari batatu bakorera mu studio designer basi nubavuga amazina ndavuga studio wacha bimya kandi nabo byumva wacha babimya ati ni kana baraza kubona yuko ati ujya mudemu yatumene isiri kabisa sindabimene isiri kubera sinabavuze erego yashaka kubambwira inbox ngo araza kubimbarira ndabyuvuga bambarira wowe tubwira ni bangahe nimba atari ba ni batatu Master Music irimwo one way expert arimwo oya nawo mvuga Gabide basarimwo oya Gabide ntarimo ahubwo Gabide yampaye ingufu zo gukora arana kwanza Gabide no mu bantu bampanura akajambo kamwe kuri we kurinde kuri Gabide nyene kuri Gabide Gabide sha Gabide n'umuntu muzima mvuze ngo mvuge sineza kumuvuga kuko aramfashije ibintu byinshi kandi nanubu aracamfasha Gabide n'umuntu basi yitaho ibikorwa by'abandi n'umuntu yitaho impano arinza kubona ko ufise impano aragerageza uburyo bwose akayiduza ikintu ntakunda kuyumvira ntakunda kuyumvira nakunze no gushira mu mutwe wawe nakunda gushira mu mutwe ikintu cyose akinesha umwanya
ikintu kiza gutesha ikintu gitesha umwanya kiba ari ikintu cyane cyane mwebwe abahungu murateshanya umwanya gusa mumbabarire duteshanya umwanya gute abahungu murateshanya umwanya niyo mpamvu ntazigera ngo ndabonye kwanza ndazibona mesaje ngo ndaba ukuntu kukuntu singeza kubera kandi abazi ko muteshanya umwanya none nk'ubu nanje no kubwira ati sifa ino musi tuze gusohokera ahantu woca ubyanga kubera nteshanya umwanya gusohoka ariryo rya mbere ni igike cyo umva igihe bari iryo rya mbere nta migenderanire dufitaniye turayifitaniye kuba wamaze kuza mu kiganiro dufitaniye imigenderanire basi aho nyene hariho umuntu basi ari nk'irya mbere ubonye nimero shashira kwandikiye twitomeze neza egomeze neza uko amaze muri bande azumva nk'umuntu arakwishuye ngo ndi umuntu so nabibonye ko uri umuntu mbarira urinde wipfuza ngo shaka yuko tubonana ngo wumva wacu mwishuri ni gute ubona umuhungu ateshanya umwanya ndamubona imbere akiza kwanza nuko jena nk'umuhungu avuga ubujambo bwinshi ngene ukuntu ugati we aba ari umwese abasa na jewe canke uwo mwicaranye baravuga ko yabasa na wewe abari hariya ntibokubona oya je basanzwe banze mu kiganiro byacu ku mwanya uvuze ati asa na Prince cyangwa ugavuga ati asa na Zekurai umuntu batazi ni cameraman kubera mwebwe ari rya mbere ndababonye ntoshoka mvuga ngo kunuko gusa abantu bateshanya umwanya n'abahungu kuri wewe ikintu cya mbere udakunda kwiyumvira n'abahungu yego shero arakubesha rero shero arakubesha sindamwiyumvira kenshi sinomubesha barakubitiye mu gafuko sindamwiyumvira kenshi oya basi uramufise mu telefone basi tumvirize muri no mwanya tumushyire kuri call twumvirize ntibamwiyumvira bro yoza mu kibanza ca mbere gusunza ibintu basi novuga ati iki kintu ndagikoze cyompa n'igihumbi tumushyire kuri apere basi kugira twumve basi nawe ko atari karakwiyumvira muri no mwanya dukundire wenyene n'uci mu telefone batabari ku murongo oya turamutelefona yesha ama inite ntibyoshoboka bivanye n'ahari ntibyoshoboka bivanye n'ahari ni mu diaspora wow diaspora bataniyumvira diaspora abantu bambe batesha umwanya n'abadiaspora no warimwo ubonyene mwicara none uwo mu diaspora batiyumvira abaye Belgique abamugisyo nage ari iwacu basi ndamwumva gusa si kenshi sindamuta ku mwanya pe miss none abagenzi bawe bakunze kwitana kuva aho sore rya ndirimbo benshi banyita miss nigeze nakunze hariho n'abahinduye kuri contact yanje bandika ko miss Steve naje ndiko nanditse karatesa nawe nuko wanditse kandi ndamusabe na David aza kwandika kuko nyene miss Steve oya yatubwiye ati igituma yiyise miss ni kubera afise agataye tubazogerageza muri bayitwa muri theater video cameraman aze kugerageza niyahagarara aze kugira nyene turayitaye yiwe fresh abakunzi ba Kejo Media barabiko ari taye aguruka tura ari ahantu muri video wari uryamye sinibuka akantu neza wari ufise mu maboko bijya ibyimviro nka bijya biza gute tifiti wawe je bijya ntivyangoye kubera yuko sanzwe ndi umukinyi wa film numva ntivyangoye nta sene nimwe direct havuyemo sene imwe gusa Imana ishimwe ko atayisizemo hariyo sene imwe yasizemo yameze nyene nk'iyingora ndamusaba nyene ko yoyikuramo ni yahe yo kuba muri ahantu muri babiri muryamye canke bimeze gute bwira abakunzi ba Kejo Media sene yavuye sene yavuye mwari mwicaye mwariko muragenda mwari muryamye byari biki mwari muri twari turyamye ikibazo ca nyuma
urakoresha Snapchat? Snapchat oya sindayitaho kenshi Yahe kugira ngo urabona niyahe isukura amafoto wewe ugeneye gupostinga nk'amafoto ya ukunda gukoresha video ya gute? nkeneye gupostinga nk'amafoto cyese nkunze kwanza gupostinga foto za telefone gusa nubwo basi no ndazipostinga sindinda kurondera filter Nta filter ukoresha ko sanzwe ndi mwiza deja abakoresha filter ntibabiyebe ni kuvuga ko nta filter ukoresha oya pe bishitse ukava mu Burundi sivyo nico kintu cya mbere uzokumbura ni wava mu Burundi kumbura mu bintu noba nkunda cyo kumukumbura mu Burundi ikintu cyo tuma nkumbura mu Burundi dufate nk'abagenzi banje nyene nta kindi kintu cyo tumukumbura nk'igiki jega ibyo ukunda je na akarero nkawe dufate uravuye nga mu Burundi ikintu wakumbura umaze kugera hanze y'igihugu n'igiki je akarero ingoma kubera uzikunda unazitaho nanje sindazikunda sindarazitaho wewe nawe Chikina kumbe no kumbura abagenzi banje gusa abantu no kumbura gabideyo bo wa mbere ariko gabide nuvuga ko rero arabitaniye socre nasoke ari hagati wanje na gabide sivyo kwafasha urumva nukuvuga ko umuntu amaze kumaza ibibazo bishika muri nka 40 nukuvuga ko uwo gabide amaze kugarukamwo incuro 16 naziharuye kandi ukene kumpenyuza uze kugenda urabe avuze gabide ushira ko rimwe uduza gatoki 10 jara kugenda biharura 16 karaza gukwira kandi amaze kurivuga cha twenga nijye banga kandi uvuga ufitaniye muri babiri banga ngo tuba dufitaniye ibikorwa fasha gusa igituba ndarivuga nka cantwenga nuko hari amajambo ariko aravugwa kandi atariyo canumva kwanza n'abayavuga none abatwenga ko wewe kwavuga ibintu batazi none kubera iki mu masanamu utashoboye kumushiramwo gabide kugira bivugwe cyane n'indirimbo vuge murazo ndamushiramwo ivyo ari kuvugwa ndakabona kwanza namusize iyo ndamushiramwo ari kuvugwa ibirenze na sheri arimo sheri mu bavuga kwanza we nta nico binamutwaye cyane ntavyaza arabizi ko arakazi yega nakazi ugarabizi sinzi ko abizi basi dufate abimenye anavyumvise kwanza azotegerezwa kuvyumva kuko abantu baravuga ivyo yokwemera nk'umuririmvyikazi mushasha uje mu muziki nikihe kintu wobwira abafana mu muziki w'u Burundi basi novuga ati akanovera w'ubuzanyi tukari dusanzwe tumenyereye ku muziki w'u Burundi tudafatiye ngo n'abakobwa baririmba canke n'abahungu baririmba nka Misifa nakaye kabanga wuzana nakaye kanovera uzanye ku muziki w'u Burundi akanovera muzona kumva mwebwe muzokora kuri kajya gakengeri kuko bizoca bituma soho indirimbo banyaruka kuyibona nahe makosa wowe ubona yuko yakiye gukosorwa muri industry y'u Burundi muri industry y'u Burundi amakosa ariho kandi menshi cyane cyane kimwe bw'abahungu nimwebwe nk'umangarukako abantu muri hejuru basi mutuma umuntu amenyekana mumumenyekanisha amakosa mukorana yaye nk'umuntu agusabye ikiganiro cyangwa kagusaba service y'ikintu kanaka bivaye n'ico wowe ukora abone ico kintu kimukoreye uko cyo mugeza ahandi hantu ikosa rya mbere mukora kandi mukwiye kwihanura yuko ucurinda gusaba yuko mworyamana izo ntambamyura urakundana izo ntambamye zirahari nazo zituma ariko nanje nakubwiye ati bavuge kugira tubamenye abo bantu Prese cyangwa nawe uri muri bo nibiko nkubakara ko cyane gaburisha umuziki y'u Burundi wewe uko we turavuga ati amakosa arimwo muri industry y'u Burundi ashobora guhinduka kumwebwe abahungu biboneke ko kuba muri industry y'u Burundi
atabakobwa benshi dufise hari abantu hari akagwi k'abantu bariko bariko baratuma ibintu baratuma biba abana b'abakobwa batagira ako kagwi rero bisaba ko tukamenya kubera ko inda bayimenera hekuruki kurutu hajya nyene ukayizana ukayibona mu gacumena bavuge barahari si ngombwa nabavugire ngaho ko navugiye ngaha mana kori ndamuzi arimo inde kori demeje oya arimwo expert oya nibiki prince ndavuga ko ari mwebwe ntaco nta kibazo imba prince arimwo aha vuga oya si prince eh prince ibyo nta nibyo na prince nta n'ibintu byishije nawe turaganira eh nibyo wobimbwira mugani gusa vyashika hariho abubahuka Eh. hariho bakikwandikira gusa ukazibona message ngiyo igitabo cose eh aha ntibanamaramara sindabavuze nabi ntimuzoreke kunkorera gusa Okay. Sawa iyo bishitse ukiyumvira ugomba gusohora indirimbo shasha nica ikintu uyumvira ko cyane ikintu niyumvira ko cyane numvira yuko nokora ciza gisumba kijya kinini natanguriye ko gukora uvuga ko tukwitege muri vyiza ciza cyane kuko igihe ari intango ako ntiyahejeje kutubwira tubwiye icambere gituma abahungu babasaba kuryamana nabo aracatubwira twamujanira nije twaryohewe no kumubwira natubwira icya kabiri gikurikiye icya kabiri aha hanze hari abakobwa benshi bafise impano zo kuririmba ariko batinya kuzigaragaza bivanye n'aho boja kuzigaragariza ego najyo naza kuhabona Gabide nari naheze Gabide riragarutse waryumvise tujye mu tuntu n'utundi kugira duce turangiza neza ikiganiro mu bintu byo kwisiga n'icyayi ikintu cya mbere ukunda kwisiga we abona sindanabikunda cyane kwisiga nisiga gake kabaho iyo wisize gake kabaho n'ikihe kintu uvuga ati iki kintu ndakibuze sinisiga ni igiki kuri we kwisiga ku muntu twagiye kurayi utuntu n'utundi okay n'icyayi wanka iyo ushitse muri saro y'abakobwa yoshitse muri saro y'abakobwa n'ikihe cya mbere wanka muri saro y'abakobwa ntahuza neza okay n'icyayi wanka iyo ugiye muri saro dobote nkaje akaroke reka basi ndije ndaguha akarorero je ndanka hajya bagiye kunyoza mu mutwe ndanka ko umuhungu ari waza kunyoza okay jira ndico ndanka ko umuhungu ari waza kunyoza murahuje ibyiyumviro rero ndanka umuhungu ko ari waza kunyoza kubera iki abahungu murageragezanya cyabumva ko oya yahera n'ibisazwe oya apana ivyoce wimvira Ego utuma navyiyumvira kuko niwampera hereje so we wanka umuhungu ko ari waza kugukorako nanje nanka umuhungu ko ari waza kunkorako nabi uwe kijya gituma wanka umuhungu ko ari waza gukorako n'igihe kareka bamagaze mutumba canke magaze umutumba canke magaze balo imbeita balo balo canke magaze kwambara mutsu nambara magaze ku mutsu na utuntu n'utundi ko turarangiza ikiganiro kwambara ukaberwa simaka ngo wambare magaze kwambara ukaberwa bivanye na taye yawe je taye yanje ico nambara cyose kirambera ari baro simakanye ndazambara pe na magaze ndazambara ariko nambaye magaze nambaye baro ntuzomenya ko ari baro kuri ko wambaye isaha kubako kubaba ndi sawa yambara kubako Imana yanje Ndi yambaye isaha isaha uri yambaye kubako kwawe canke je nayambaye kubako kutari oya we kuri ko nuko ariho hanyorohera kwandika nuko ariho hanyorohera kwandika igipesi canke igipesi canke abandi bacita igifungo canke imashini niyahe mpuzu ubona yuko iyo uri kurihuta cane notora hagati y'igifungo n'imashini imashini kwa ndundaduza gusa nkaca ntera nagiye
numvise none imashini mu kwifunga ntuduza uraduza canke hariho ikindi kintu reka rero tubashimire cyane kuba badukurikiranye muri abantu b'iteka cyane turabemera mwambonye ikiganiro byacu ku mwanya ibintu bimeze neza imbere ya kamera twari kumwe na Miss Sifa yawe muramumenyere sinigwa ndamuvuga urakoze Zeko Rai ndaryohe cyane kuba nari kumwe na Miss Sifa kuri ibyacu ku mwanya kandi cyane kandi ufise vibe uratwenga like bavuze bayita inyenyi like yeah aguma yishira hejuru yeah aguma yitwereka je nanje abakobwa ngaho ndabayiruka kosha Miss Sifa kurangiza neza tumira abakunzi b'umuziki cyangwa abakunzi ba Akejo Media kugira bashishikare kubana yabakumenya mbega bo gusanga he bigenda gute kugira naje ndashobora kuronka akaraka kubusho nkakubwira ati Miss Sifa ngugire performance bizogenda gute bimeze gute tumira abakunzi ba Akejo Media cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Okay, abakunzi ba Akejo Media turabashimiye cyane kanya mwafashe muturaba munatwumviriza. Icyo rero twabasaba uwo dukenera ashaka nyine kunkurikirana ndabibasavye muje ku rubuga rwanje mwandike Miss Sifa musonde kuri kajya gakengeri muzamufashije cyane muzobandanye mubona ibikorwa byanje. Yes. Akanimero nako kubera ari nk'umu manager ashobora kuba ari karakuraba nka kuri Akejo Media akavuga ati ya mudemu kunyinyi yewe je ndamusupporting avyanke bikunde. Okay, akanimero kwanza urakoze kunyibutsa indirimbo iryoshe mpandirimba no mu rubanza ndayiririmbira abageni bivuye n'amajambo arimo nawo nkenera ntuzugogwe no kundondera uzinyandikire 67 685 421 subiramo kandi neza witonze 67 67 685 amajana 685 421 amajana 421 nuko n'ubutungane yego tugushimire cyane kuba watwitavye twizere yuko naho hazoba hirya y'ejo canke ejo tuzogutumira mu kiganiro byacu ku mwanya uzoshika indirimbo shasha ryari vuba cyane muyiteke. Merci beaucoup bakunzi ba Akejo Media bakunzi ibi byacu ku mwanya akajambo kanyuma kuri Zeko Rai wamace turangiza neza. Turashimiye cyane turashimye ku mwanya wawe turashimye ku kiganiro waduhaye byari byoshe byari bimeze neza naho ubutaha man.